Ico gisata c'inzahabu muri ako karere cagiye kirabamwo impinduka nyinshi kuva mu mwaka wa 2017 ku ntwara ya Petero Nkurunziza nk'uko abakora muri ico gisata bavyigana bamenyesha ko haje ishirahamwe Tanganyika Mining Burundi rirafata amatongo y'abanyagihugu atamuzibukiro ritanze. Iryo shirahamwe ririmba inzahabu gushika rihagaritse ibikorwa. Muri kino gihe hoho bamenyesha ko haje akamaramaza batazi uko bagiye kubigira. Sisiteme twahora dukoreramo twahora twegeranya umwimbu, amakoperative akamanuka muri OBM agatanga raporo, hanyuma gutanga raporo umwimbu ugashoka muri derube, leta igakurako ibice vyayo, naco dusigaye tukaza kugira ngo dushobore kuduhemba abenegihugu kugira ngo ubuzaho bw'abenegihugu bushobore kubandanya. Ariko gushika ubu ngubu ntabwo biriko birakunda. Amakoperative akorera ngaha amakoperative arenga 30 nangahe yahakorera 35 yahakorera, ariko gushika uno musi turiko turaburabuzwa na cane n'ibikorwa vy'igisirikare, aho tugenda tukabona abasirikare baraje ata amasezerano n'amakeya dufitanye canke ata n'uwashobora kuba yonajogora, mbere baraje no gusaruza aho turiko turimba umwimbu bakatwara, nta no kutubwira ati muzoronka amafaranga canke ntimuzoyaronka, bagashira mu gasanduku bagatwara. Abanyagihugu batunzwe no kwimba inzahabu barerekana ibibazo bibahanze muri kino gihe kuvaho abasirikare binjiriye muri ico gisata c'inzahabu. Bamenyesha ko iyo bagize ico babaza abasirikare bamwe bababwira ngo baza prime niyo ngabo asanzwe arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, abandi bati baza umukuru w'igihugu, bagaheza bakaburayo bacira nayo bamira. Arabusanga bakibaza barafata amadeni, urabona ko baraheze kutubwira ko amakoperative yose aheranye ateza kuriha, duherutse kuri 35, hama turatangajwe nuko tuje kureba mahera shihazira mu ivyo bikorwa vy'igisirikare, batubwira yuko ngaruka ukorana n'igisirikare vyanka bikunda gutemera gukorana nabo gaca yegura akavamwo. Rero ni ngorane kubera usanga ishantiye ushobora kuba yaguze nk'ibikoresho biciye amamiliyoni uri kurategura ubuzi, uwo twari twiyatanze ati kumurona ahangaha muri komine Mugina ni komine igwamwo imvura nyinshi cane, rero hari hagize aho tuvuga ati umuci rero ni burya niho haba hari akazi, niho tuba dufise ukuntu twimba kubera ko nta myuzuro iri bihari. Ariko rero twari tugeze umwanya wo kuvuga ati niba wari akadeni muri banki ahantu twari tugeze aho kuvuga ati uko tugeze muci twimbe hama ayo madeni tuyishure. Ivyo bikorwa vy'abasirikare rero twebwe vyatuyobeye. Ico gisirikare camenyesheje abo bimba inzahabu ko kizoza kiratwara 70% vy'umwimbu wabonetse, abo nabo bahurikiye mu makoperative bagatwara 30% asigaye. Bamenyesha ko bafatiye ku vyo baba bashoye igihombo coba kinini cane, arico gituma bamenyesha ko ako kazi kari kabatunze bahise mu gahagarika. Mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo tuzogaruka ku ngaruka kuri abo banyagihugu bari basanzwe bahurikiye muri ayo mashirahamwe yimba inzahabu no ku banyagihugu baho muri komine Mugina yahoze ari mabayi bari batunzwe n'akazi ko gucukura inzahabu ku munsi.